mbe abo Ega nabo bantu babaye mbe ndabaza ninde muntu cici ninde muntu yamubeshe yuko izi TikTok zitabika ninde muntu yabeshe cici na Genius kwa ahantu bari batazobatora ntibazi ko turi ku isi ntiyugaye ntisakaye iraho byose biri hanze kandi bakame ikintu no bamenyesha nuko ivyo bakora byose bamenye ko hari abahinga iyo babuka umva nushobora kumbwira sivyo yuko bofata umwana ari mu Burundi bakagenda bakamukubitisha tukabimenya bakamugirira ivyo byose tukabimenya bikaje kuri rezo sosio kuko bubiri ngaha muga bizosohoka tu hamwe vyoba bizosohoka and then what do you think yuko ba Pacifique azokora iki mbe abantu barazi ko ari abantu bajejwe droit de l'homme ubu hasigaje natwe gukosora ega ivyo bagira nawe utabakoze bibaza ngo bajya abantu bajejwe droit de l'homme mbe barazi ko bahari mbega Clovis amwe yogira icaba vyakweri cica dusoma Burundi nk'ubu nubwo ryo barisanganye bakamugonga gusa ujya twobatuma kandi izo headline nta muntu umwe azozigira nta muntu umwe bazovuga ati on doit d'abord kurondera kubera ko nubwo muri États-Unis barakudeporta États-Unis nabwo yemera umuntu w'umuteroriste jamais Amerika nibika umuteroriste nushokuza uhunze ugiye basevinga ubuzima bwawe ngo wamucuza ngaho gufata amafaranga urukondera muri Amerika ngo ugende ubangamira abandi bantu nibibaho ronderaho kari vyagusaba bahendesha kubera ubwo butinganye ikintu citerabwoba coco ngo ni terrorisme ntumbaze jewe nibaza yuko nimba bazi yuko bo nyene nta bushobozi bafise bwo kwibeshaho bajya amahera avuye mu busa bw'abandi urabibona nibitonde kuko ibi bariko barakorera hiyo ico bari turakizi turazi ko arabarundi turazi ko bavuye i Burundi ari abantu rero kugira haya bakigira ibivume ntibivuga jewe amazina yacisha ndayafise ambassade ndanayandikiye email navuze ati il y a une personne qui s'appelle comme ça ndarungikira umwe mu secrétaire ba ambassade ndamubwira nti iyi case muribe murayibika zizori zibiri cici ubwa mbere je yaramenashije ndagenda complaint muri police iricaye bavuga ati on va d'abord collecter nta kindi kintu nzokora cici wanyimba baza nguri ngata tungane kurajamo moi je vais aller en justice and it's one day that they gonna take everything put together kugira kwita umuterrorist you continue uyu ni bitonde kabisa amuhiya wowe nyimba baza yuko je nzogwanisha kanwa je sishobora kugwanisha kanwa n'abaterroriste n'abantu bicana abantu bakora amaraso hanyuma nagenda kubwire cici ko ngangende mu Burundi mu kwezi kumwe untangirize nanje untangirize sheri nanje untangirize bangirire nabi mwiza imagine nk'ubu umuntu avuze ibintu nk'ivyo kandi akarabwira umuntu ntamugaburira we cyo karamubwiye nuko iyumvire ko umunyamerika ashobora kumenasa umunyamerika agiye mu Burundi azi neza ko bizoba involved ko ambassade ishobora kuba involved muga ubwenge bwiwe bukenya akibagira yuko nya ambassade ari Amerika urumva muri make kadaga place kari hajya aye mu Kigobe hajya ni nka Amerika hajya winjiye akavuga ati okay byagenze gute na gute ati Cici Steven ati aba muri Maine ati sawa ati duheraho nibayasubize mu isaho mugani w'uraho kabisa kuko abatinganyira ndavuga ngo ubwiriza culture yacu c'est vrai ntiyemera abatinganyi peu nta nuko bizigera kandi nazokigera bavyemera muga jewe moi j'opte pour leur liberté et leur vie barafise droit yo kubaho nk'abandi barafise droit yo kuba respecter nk'abandi kandi barafise droit bana yo kutaborezwa igufa ngo nukora abatinganyi ivyo birabasha reka Imana izoba juge sivyo none cyane mugabo basi umutinganyi wiyakire apana kucuza abantu bakwiye gukubitwa ahubwo ni nk'abaza kuvyinjiza mu marago aza kutubwira ngo twese dutegerezwa kumuhamagara umugabo tuzi ko ari urugore it does not work that way nigikunda nta no kwitwa umugore kuko abagore b'urufasoni barahari ni kivume
akavyemera uko niko kiri oya ikivume coco nagende yemere ko ari ikivume nka kujya aguma ashaka kungira ingurube kandi navyemeye nje navyemeye basi ndi ingurube none nawe niyemeye ati ndi igihome ese ibintu vyumvikana ahubwo sinzi icarindiriye naze yemere ko ari igihome tukuru impano ya gusa notanga ahubwo nuko apara yuko mu Burundi tutavyemera nibashiraho ahubwo n'intuze yo kuza barabakosora abantu nk'abo bigize intumva kuko aba bantu batagiye baranakosorwa rega Sharone ntibazigera baturura ingeso bazoyibana kuko umuntu yamaze kuba umutinganye nta kindi afise cyo kuyagira abantu usivye bijya bitutsi kuko nta mpanuro yotanga zubaka nta nimwe usivye ivyo gusa byo kubabwira ubutinganyi kwigira ubutinganyi ni baba batinganyi none twese ni maka tuba batinganyi abanyina kwigisha ibinyene bitaja ntibizi nta kindi baba bashoboye abantu nkabo udushaka kubirabe nunga kuri social media nta nikindi yigisha usivye ico iyo vyose uvuga ngo droit de l'homme ni iki wewe avyumvira kure kubera iki yaramaje kuja mu isi ihumanye we kuri wisi rahumanye iho yari ihumanije guhumana umviriza ndakubwira ikintu kimwe jewe ico yoba ari cyose umutinganyi upa none arumva aryoherwa gute abandi bantu bari kwaramirigwa nabi araryoherwa gute yumvise ko donc kubera ko wewe azi ko atazovyara kuvyara ataco bimubwiye na kajini saraga pede birirwa barakinyuma bobo kubera ko kuvyara atanivyo bashaka because atavyo bashoboye barumva ko abantu bose boce baba nkabo jewe narumiwe bambwiye ngo twubahane nabatiye tu jewe cici twapfuye ko namwise umugabo namubwiye nti kukwita umugabo we ni ngo gutuka papa wanje ha na ndaminzi no bamaye abagabo bose bo mu muryango iwacu no ndabahaye imishino nkiyo yiwawe none haramanza tuzomubaza yuko yoho yumva definition y'umugabo yavuze premier amavuga yuko ari umulesbienne none hari umulesbienne w'umugabo abaho none cyangwa ivyangombwa by'abagabo arabifise bigenga umugabo biranga umugabo okay hariho n'abagabo mbaga none nka Genius n'umugabo mbaga uravyumva nka Genius n'umugabo mbaga muga gumara umugabo none ujya nawe cyo ujya n'igihumekwa ujya kwa igihumekwa n'umugabo ni iryo n'umugabo ni iryo n'umugore n'igihume kuko iyo umaze kuvuga ati jewe sindi iki ari shuri ni nk'abajya abantu usanga ari birabure ugasanga bakubwira ko ari bazungu voilà une mentalité bête mentalité inverse basha mugabo je ikintu je ngarutse ko ikintu ca Clover ujya mu type ndamubona nk'umuntu w'amahoro ndakwereke imana ishimwe Fulgence ari ngaha Fulgence ubutumwa ugenda ubushikirize ubushikane kure please nyimba bikura recording ugenda ubutumwa ubuhe umuntu yitwa Neladent ko niwe mu influenceuse nabonye cyane vraiment abashigikira abatahura abumva ugenda umubwire ati Neladent ibintu wakoreye communauté burundaise no kuri la communauté burundaise te remercie du fond du cœur kubona iyi myaka yose witanze vraiment witangira igihugu uravyumva mu gupublier impano z'u Burundi sivyo na jewe do ma part namushimiye kwa ko vraiment elle m'a encouragé sivyo mugabo s'il te plaît nkakujya baje kukubwira ngo Sharone n'umuntu atabaho adashobotse atukana naco je ndavyemesha gufata yuko basi ari ivyo it's fine it's okay mugabo please genda wegera abo bantu genda wegera ukagwi kose gahagarike ikintu citwa kubureza igufa abandi no kumenasa abandi hari umwana yitwa Clovas bashaka gutangira amaheri Bujumbura ngo bamukubite jusqu'à ce que umwana atazosoha kuvyara bashaka kumukona urazi cyaco gukona ndibaza we donc yitwa gute Nela ndibaza kubiza atavyuzi nawe ugenda ubibona daminzi bashaka kumwicira ubuzima bashaka kumwicira amagara uravyumva muri make abeho atabayeho muri make ni nko kumwica agenda uravyumva ça c'est pas même quelque chose que tu peux souhaiter à ton pire ennemi uravyumva Neladent uhaguruke nk'umu influenceuse turagutumye wewe la communauté burundaise iragutumye basi ni wewe ubashikira en tant que nk'umuntu azwi uyu mwana ntiyagira ikintu na kimwe ashikirwa naco kukubera ko niyo vyamushikira nukuri ko Imana jewe I will take you accountable nzovuga ko ari wowe wabashigikiye because ni wewe mugenzi wabo ubu
So that means ni waja muri iyo group ukabandanya ura bagenzi babo hama bakagira ivyo bagira bakabandanya baza ngaho mugendana nukuri nawe wenyene tuzoguca mu bantu nta kintu cyo gukora mu communauté burundaise rien neri nate cyane nera nete muri Sweden ndamubona na neri nate yaravuze baramusuzugura hano na neri nate arinda yiyamiriza ibintu bariko barakora neri nate na chevara abantu bambere bo babanyanka basi cyane none nera nate nawe aje kubyiba hari abantu menga bagaye mu bitwe nera nate yaranabahaye n'ubu moderateur ubu barambutse kuri konti yiwe it's fine I don't care I'm okay kuko nore ko je no gura live yanje nkagira ivyo bibaza ko baba bafunze carte credit yawe ko bagufunze umuntu aramvugira Elva yaravugiye bamukuza ko ntuze bamukuza ko post yagize hari undi mu mama yitwa Liza yagize video baciye mubwira ngo bagira umuhambe uravyumva ngo bamuhambane n'umuhungu wiwe mani narababaye ndavuga ati mana dusenga tutabona nagume mvuga ati arengera mbone ntuzenya fapa y'umubebe ndone nk'umubebe azaje ngaho muri ivyo bintu kubikora mwiki ntubona abantu nk'abajya rero bamaze gufata inzira nka zijya njyewe mbona nta n'imitima babagira kuko deja kwiyitira ikindi kintu cy'igihume uzi ko tubaye mu buzima busanzwe tufise jare zibiri ukazana mwiya gatatu cyangwa iya kane ahantu vre mu muntu simbamo nakaba ari umuntu yuzuye nuvuga no gukora ibintu nk'ivyo bibi cyangwa ibintu bisinzikaza abandi kuri wemba numva ari nk'ibintu bisanzwe n'ubundi abayumva kare n'ibintu bisanzwe nkuko yakoze none iyumvire Queen Man baramubujije gutaha iyumvire kubuza umuntu kugenda kugira mariage kwa ngo mufisi ivyo mupfa none abantu ntibashwana muri communauté burundaise ivyo si bisanzwe hari umuntu umwe adafise umusista we cyangwa umubrother we bashwana canke umugenzi bashwana ntibavuga yuko ntazibana zitakumanya amahembe mu bantu notinye ujya ntarimo vraiment ahubwo baravye nabi bohasiga n'agahanga nuko gusa nyene batari bariciye nagenda jewe ndamusavye cici tanga amafaranga ubunyene Crovas bamukorera ko nawe tugukore ko imbesire utanga amafaranga umwana bamukorere ko tuzogenda tubikubite kuri réseaux sociaux cyo tubikubita muri gouvernement on va te déporter si tu crois que egarisho ko umuterroriste gutanga amafaranga ubwo nubwo bamwe buteye hari abantu bavyikorera bo nyene ku giti cyabo ati baratanga amafaranga yopera hamwe nawe usigaye uravuga uyu muntu ndamuzi igice cyangwe ni gihushane ciwiwe yarabona aho bahagire buke kuko ivyo bavuga ngo bosinzi kazi gufa ry'abandi nabo ntibazi ivy'abandi bashoboye gukora birenze ivyabo bana bararenza kwera aya hari abantu turi kwinshi turi jana turi ku miliyoni turimo ibintu byinshi cyane none ndakwereke bakame sivyo je baraje Sharon nagenda rondera ikintu akora aho gabaje ndi muri procedure twari duhejeje kumvikana ba Marco Mix urabizi yuko ubwa mbere twari turashwana haragira igihe birahera uravyumva agege birahera urumva uko nyene ibindi vyagarutse bitagira naho bije ntivyagira na sanse sivyo biraza mugabo turicara turabira batubirabisha amaso hano bigeze jewe igihe zisagaza iza kabiri zitanguye bakame jewe nari nanguye twari dutanguye gupangana ba Marco Mix kugira fundraising ya movie nari ngira nkore uravyumva and then twapanze yuko tujya tubivugane urabona vraiment abantu nyene bari hamwe bameze bien uravyumva bucya nta n'indwi zibiriza mugana nta n'indwi yaciye tukiko turanarondera na date Sharon va mu nduru uratukana kandi bakavuga ndatukana nta okay basi nibayere ko umuntu natutse reka ndakwereke umuntu ahera dire ndi adimanche atukana yongera atukana we ni wewe babonye nubwo wavuze rimwe nabi nkabwira nabi cici s'il te plaît umuntu yatumye mama wanje agenda muri ER yaratutse mama wanje shikaraga kwa muganga ndagusavye nkanera neti aza mbwire ryari yumvise jewe Sharon ibituzi vyane vyarungitse umuntu kwa muganga yaratutse ibintu umwana wanje yavuze umwana wanje n'umusiba aradescrive gushira ndabakana kanje nkagira ubwoba umuntu nkugera mu gihe umanura ntanumva ikintu abakeneye tuba dukeneye kumenya ruhe rurimi yumva izo menase karagira abandi nuko umuntu nawe yozimutura nico gisigaye kugira ngo
nawe yumve kuko hari igihe umuntu vous jure Chichi Clovis akagira icyagira umenye ngo ambassade y'u Burundi ivyo bintu irabizi ifise recordings mwagize Joe na Genius bafise email idetaya tout bafise amalink ariko ndashimira abantu ba recording ibi bintu by the way muzofasha ubuzima bw'abantu benshi ga mu matoza azoba jewe mba muri disire ntasoye no kuzari kandi ndibaza arabizi yuko mba muri disire uwo mukecuru ndibaza arabizi ko mbaye muri disi imyaka 10 naho rero abarundi barafise abantu babavugira muri iki gihugu ca Amerika bayita ambassade y'u Burundi kandi ambassade y'u Burundi irashaka wewe irashaka guhamagaza we Chichi itegeko rikingira ikiremwa muntu rikora international so ça veut dire wowe uri aye tu déclares ku bantu uri live imbere y'abantu amajana uri kuraza uvuga yuko azakinira abandi kuko n'amafoto yiwe turayafise mu bisanzwe ntazegire mu nagiwe turayifise na certificate y'ubwene gihugu bwiwe turayifise yego vyose turabifise Chichi nobody is scared of you leta mulo leta uzana ko kanwa kawuvuge kuva kwa mbere gushika kwa nyuma nuko wabonye yuko atamuntu akigukurikirana ivyo bitutsi vyawe c'est tellement ridicule nta n'umuntu ngashaka kuvyumviriza personne nakora ku gasema mu gwaruka rw'u Burundi ndetse n'abarundi n'umukasayi abakasayi bameze gutagaga we abakasayi bagirana mbere bake ba n'ubundi niko bimeze niyo mico ya none umuntu amaze kuza ngaha akavuga ngo moi je suis fier d'être kasayenne ya tu es fier d'être kasayenne amaraso y'abarundi sayo kunwa bimwe na ba wingro baguma bavuga ngo je ngo nwa amaso y'aba jeune ngo nwa amaraso y'aba jeune ngo twana ngo tugendana ngo ndatunwa amaraso I was like what the fuck tavuga kuva ryari abantu bako barasomana bako banywana amaraso mbe mwabinwa amaraso mwumva ko umuntu amaraso daboro bayanwa gute bayanwa gute amaraso naho kubera ibisigo bihera abantu kumva gastapote ndabasavye muzoba mukoze n'ushaka kumva amashetani n'amajini turi kumwe ngaha nyene kuri social media n'ahandi nibibaho it doesn't work that way nukuri nibibaho ivyo bintu nibibaho bavyikure mu mutwe na terrorisme ni dushaka kuba muri terrorisme nibibaho kandi rero mugareka tugaruke ndakwereke zijya mihimbi zisarira na hari umuntu yitwa user ngira wewe ndagufitiye palmarès ya wengi ndakuze ni ana ngo la vie de Cédric sivyo ngira ndayizane ngaha kuri réseaux sociaux wewe nzokwafisha hajya yuza wewe nzokwafisha hajya na so na nyoko nabo ba Bertrand muvukana mani nzobazana bose ngaha kuri réseaux sociaux you keep trying me jewe ndakuziye yuza nushaka kwicara ngaho wankuraje abantu gukora ikibi nawe uri umunyakibi nzogenda na so ngo yarapfuye nyoko zo mutarapa hajya n'abantu baje kugira ngo barasenga ngo nabantu ngo bizera Imana ngo bazi Yesu what the man ni gute abantu bagenda bakaba hypocrite kugira kuri ubu rwego bakabishyiramo n'Imana n'amadini ukaza ugasenga urushengero bakinjira bakaba ariho nabo bambere batanga imperezo naso oya no kuri TikTok bakaza bagasenga bagahamagara Imana ngwize nshikaneyo ubujyajya nibahagarike hypocrisie ku ruhande kuko twe turi abantu bakiyubwenge iyo si hypocrisie uko no gukora ikibi ivyo nibibaho. Notre communauté burundaise n'est pas comme ça. La communauté burundaise n'est pas comme ça du tout. Shkwana n'umuntu je kuva kera namye ngiranira amakosage n'abantu nga kuri réseaux sociaux nukuri dushake dohere kuwa mbere Kenzo na baby mama na amanda mubaza baby mama oramuhora iki akaza akavuga ibiki n'ibiki gusto ndagusavye uzogende we baby mama ubuhonge yaratekeje nazo sano kuvuga amajambo menshi uravyumva nawe nyene igihe vyafashe vyaraheze mugana n'umunsi numwe jewe nagira ahantu bemvovinga mama bemvovinga papa bemvovinga umuntu twavyaranye bemvovinga umwana wanje uravyumva famille yanje yose antiri kijya gihume kije it's because cici nta muryango agira cici iwabo baramuvumye premièrement yigira ngo n'umusulmane mbeho musulmane n'umusulmane wahe
no kuvuga ngo umuntu nk'ujya famille yiwabo yaramuvumye bakame mbwira iyo culture yaramuvumye n'igihugu cyaramuvumye gushika yaho nawe nyene vyamurenze bikamara no kwiyakiraga bakame mbwira abo ba musulman bemera igihume kija mu bagabo kija mu bagore nk'ibi bintu nyene ndi uri he voilà c'est ça iki kintu to aba musulman batemera batinganya niba achagende yambitsa amakanzu kugira ngo yihishe kujya nyene Liza wowe kuzi rujya runtu ukungenera umeze uri kurabona kujya ayo wowe mutuko kamutangura ujya wowe mutangura izire zose zukagenda utambaye ibara umuntu nkujya sigaje ukosogwa jewe sinamutangu jewe namutukiye umuryango because yakanukira umuryango wanje ko just n'umusari none par exemple ndakubaze we Liza we twarameze nyene we naragushavuriye sivyo ndavuga amajambo menshi warumvise ndiko ndagutuka warumvise like naravuga amajambo mugabo apana ivyo kutukana ngo ibintu vya mama wawe vya papa wawe no hell no jewe ahantu hose banzi ndiko ndasara kuko je ndasara pe hari my life yanje menshi ndiko ndasara menshi mugango ndiko ndatukana yoba haruye uravyumva yoba haruye kabisa ururimi yumva ujya nuko umuntu yompa nk'inkoni majana ngahe aye azogira erreur yo gukorera umuntu ikibi and then dossier ziwe bariko barabidiga ngaha muri iki gihugu bibaza ngo ntazihari then shibusi nagende yo ndasavye agende akorera icakora Clover I swear to God hari umuntu yitwa Cicis ucumekinga shube ko abiwanyu bose batabiri ba muri ico gihugu c'u Burundi ahubwo azakurera umurusha asanga igihe nibaze ko batakiri muri ico gihugu ewe